Reka tubaramutse tubahe n'ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu tukaba dushima Imana ko iduhaye iribakwe kandi tuganire kugira ngo twigishanye muri kino gitondo rero muri kumwe natwe jewe Jean Bosco Nduwimana nije ndi kuri micro ya mbere kuri micro ya kabiri turi kumwe na Eric Shimirimana twizera ko mumaze kumenyera kubana natwe reka tubakire mpa kanya na Eric nawe ngo baramutse yego ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe muri no mwanya rero tubaha ikaze muri kino kiganiro kugira ngo twese kitungure yego murakoze Imana ibahumugisha murakoze cyane uno munsi rero turi mu kiganiro kitubwira ngo isi igezehe ico niwo mutwe w'icigwa muri rusangi ikiganiro kizora citwa isi igeze uno munsi rero tukaba dufise ingingo twateguye dushaka kuganira muri ico kiganiro canke dushaka ko twiga ko mu mwanya dufise reka kumbure mu mwanya Eric kugira ngo ababwire ico twateganije kuganira namwe urakoze murono mwanya dufise turaganira ku kintu kitubwira ngo icaha cyo kwihindura urukoba canke kwiyambiza bya bindi bavuga ngo kwisiga kwihindura urukoba kwihindura uruhu yego ico nico kintu tuganira kiri mu byaha by'iterambere kuko kandi bikaba ari ibyaha bikunda n'icaha novuga ngo ni iterambere ariko kibangamiye abantu bo bafise runo rukoba rw'abirabura urwacu urukoba ngabo iyo bavuze ngo turabirabura hari gihe beki ibyo mvugo ntituyijemo cyane ariko abantu bafise runo rukoba rudasa n'urw'abazungu yego murakoze kuba dukurikiranye bamaze kubyumva teme y'umunsi canke ico twashimye kuganira ko ni icaha cyo kwihindura urukoba canke kwiyambiza iyo mvugo nibaza ko tuyikoresheje abantu barimenyereye hari abandi bakoresha ngo no kwisiga ngo mukorogo ni imvugo abantu muri rusange imaze kumenyekana rero tugiye muri Bibiliya kumbure n'ibindi bitabo bishobora kudufasha kugira ngo abantu bumve ko ari icaha kigezweho ko ari icaha kiri mu misi muri no misi kisa naho gifise ireme mu bantu umuntu mu kivuga atokwikandagira ariko tutaraja kuri iyo ngingo gitegwa kuko abantu barakwiye kumenya n'impamvu abantu cyabaje urumva muri kino kinyejana cacu bitewe nuko dufise isi gumitera imbere kandi isi ikaba ari isi ya internet urumva bituma abantu bagiye babona ubundi buzima butandukanye bwandi hantu ho ku isi ibyo bintu byabyaye mu bantu ushaka kuba nk'abandi yego ariko muri uko gushaka kuba nk'abandi abantu ntibigane urana nk'ubu nk'umuntu afise nk'ubinga bwo kuri mitomati no korora ushobora kubona kuri internet ukabyigana ukavuga ati nanje no korora nkuriya muntu norima nka kuriya no kuzumwimbu yego ni sawa ariko abantu bavutswemwo b'igitsina gore ariko hariho n'abagabo babikora cyane cyane abantu muri Afrika iyi Afrique de l'Est Afrique du Sud Afrique iki gice cyo mu bumanuko no muri Afrika yo hagati kiri uburengero bwa Afrika niho biguriye ibyo bintu mu ncamake abantu bafise urukoba rudasa n'urw'abazungu ku buryo ubu abantu bisizemwo umuntu afise urukoba rudatukura w'umukobwa atayisoko tuvuge tuti ni icaha canke n'ingeso mbi ibangamira abanyafrika canke ikorwa n'abanyafrika oya niyo mu ncamake niho ikibazo kiri gikomeye birumvikana ko uravuze uti abantu kubera isi ahigeze kubera iterambere kuri bimwe na bimwe abantu barigana mugabo muri uko kwigana bashaka gusa n'abazungu na ruriya rukoba rw'abera nibaza ko jewe nibaza ko bishingiye ku kuba aribo batwigishije bakadusirimura reka nkoresha iyo mvugo ngo batugize abasirimu baduhaye cyo bita civilisation nibaza ko icateye rero twebwe abanyafrika muri no minsi cyane cyane abagore n'abandi bagabo n'abahungu babikora nibaza ko gishingiye ko kuba hari n'ubundi bumenyi hari n'ibindi bintu abazungu batwigishije tukamenya ntikarivyo byatumye abantu bashaka gutera imbere mu gusa nabo rero n'urukuba baruhindure base no base nabo. Murabona muri no minsi umuntu wese akoze akantu bavuga ngo n'umuzungu
ngo hari ukuntu urukoba rwa umuntu yitwa uwera akwa kuba model yo kugenda hariho example ugira nibo babaye example muri buno buzima yego kubyo n'uteye imbere bashango n'uriye neza uvuga ngo ajya nk'abazungu rero ibyo bintu naho tudashaka kuja mu mateka menshi ngo n'ibindi bitabo by'ubuvuzi ngo mbega ngo byicira ukoba gute biragwica n'ababikora barabizi ahubwo turashaka gusa turebe ko kuko turebe ukuntu iki kintu kujya giteye n'isoni kubona abantu kandi ababikora benshi barasenga abantu basenga bavuga ko baririmba abandi bavuga ko ari abagore b'abantu ngo babakozi b'Imana bakomeye abandi ukabona n'abantu b'abagabo hari ibihugu usanga n'abagabo bameze gutyo nk'ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Afrika yo hagati gishira uburengero usanga ari ngorane ku buryo udashobora kubona mu bagore nk'icumi barindwi umunani baba bose barigize gutyo rero ni cyaha kimaze kukiri RIN kwa kundi bavuga ngo nico kigezweho ubu n'umuntu agira akora ubugeni w'umukobwa tagize makeup atagize maquillage ndagushire kureba ukuntu ahiga amavuta arimo hydroquinone yihindure kubazina gake ngo nukuri hari abagerageza rero kubihigira insiguro ngo nagafresheri ngo nisuku ubu umuntu araryama asa nk'ukunse kandi akabyuka yatubanye umushini hari n'abandi bavuga ngo urumva ngo hari n'abagenda mu bisagara runaka bakavuga ngo n'amazi ngo bavuga ngo n'amazi yatanganyika ngo arahindura bakagerageza guhiga ibintu ariko mu by'ukuri ukabona ni ngorane ni cyaha sinzi ukuntu Satani agenda giteza imbere ku rwego rukomeye reka tugaruke mu cerekezo cyo kuvuga nk'abakozi b'Imana ntituje muri science ngo abantu bava bibaza ngo tugiye gusobanura ngo ico bitwaye ku mubiri cyo kirahari n'ababikora barakiye tugaruke rero ku mu cerekezo cerekana ko ivyo bintu ari icaha ico caha coba cyakomotse kuki mu bantu ko tubona Imana ikire mu muntu bibiri tubwira ngo yamuremye mu ishusho yayo byatewe niki ngo mu itanguriro igice nk'uko bivuze ni ca mbere wa 26 handitse ngo Imana iravuga ati tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi nukuvuga ngo umuntu wese yaremwe akwiye kubanza kumva umutekano akumva aranyuzwe ko yarimwe mu ishusho y'Imana ukuri uko bagwaye gose go barusa uko yoba uvaho bahameze cyangwa ukomokamwo baba batunzi baba bakene baba bato n'abanini barebare n'abagufi uko bisa kose uri umuntu utabaye inkoko tabaye igiti tabaye irivu turima risindimwa uri umuntu wese utigeze uba mu ncamake umuntu wese yabaye hakabikiremwa muntu yaremwe mu ishusho y'Imana ico ro byavuye ko ro ni umurongo uri mu musiguzi igice n'ikindwi umurongo wa 29 hadusomeye umusiguzi igice cindwe umurongo wa 29 mu ncamake n'iryo pfundo y'iki cyaha n'ibindi byaha byinshi tuzoza turaganira ariko iki coco gikomoka aho haranditse ngo ico nabonye niki kimwe gusa ico nabonye niki kimwe nuko Imana yaremye abantu bagororotse Imana yaremye abantu bagororotse kwa kundi mwitangura batubwiye rimwe 26 ngo bari mu ishusho y'Imana ishusho y'Imana rero byari ibintu bitatu yabari bafise eta physique inziza iby'amagara umubiri wari ukomeye ubwenge buhagaze neza n'ibyamwe mu bihagaze neza ariko bo birondereye ibyo bigeneye byinshi ariko abantu baragiye baricara barondera ibintu bigeneye byinshi nukuvuga mu bintu abantu bakora mu bikorwa abantu tubayemwo harimo ibyo abantu twigeneye atari muri gahunda y'Imana bitari birimo ikico kwihindura uko bari kiri muri ibi oya kirimo kuko kwihindura uko ni n'icyaha gikomeye abantu bacumve neza kuko nuvuga ngo Imana reba yakuremye nko kuyandemye ariko nagera ku isi ndiye ku byo kujya byayo ubuntu bwayo bunkujije induga ikabamareka bakanku byose bakanzigama nkaca naduka ati Imana yandemye nabi yarandenganije kuri kintasa nakanaka kuri kintasa nabandi kubyo umuntu nk'umuntu w'inzo kugira umubone atafise ubwibone bwo kwipima ku bandi biragoye cyane cyane no muri Afrika kuko umenga ni nk'umwihariko n'umuntu adasanzwe abasigaye rero bose bagendana indwara yo kumva
bogira kandi kantu niyo mpamvu usanga abantu bisize kintu gifodote gasanga umuntu yiyujuje ukamenga n'irangi n'inkurugi basize hari umuntu yisiga ukagira n'urugi ukamuna umuntu yisize ko ibintu by'ubufu ku buryo mu by'ukuri unabirebye gutya niyashu imufasha ukamuna biriko biratibukana niyashu ibyo byose ni complexe d'infériorité ni kwisuzugura kwavutse mu bantu b'igitsina gore n'abakobwa n'abagabo ku buryo yumva umenga ntatekanye menga ni mubi ntasa n'abandi ntagezweho ariko ikibazo gikomeye Imana yaremye abantu bagororotse ariko bobo birondereye ibintu byinshi bijye murakoze reka tubwira bariko baratwumviriza ko intandaro y'ibintu byose bibi abantu dukora bishingiye muri uyu murongo kuko kwigenera ni mu mvugo y'igifaransa ni fonde nko gufonda ibintu kwiyumvira ikintu ukagitangura hanyuma abandi bagaca bakurikiza ibyo wari kurakora kandi je nibaza ko nubwo tuvyita ko abantu bari bo baba baravyigeneye haba harimo inspiration haba harimo guhumekerwa na satani kuko satani niwe ayobora ibyumviro by'abantu batayobowe n'Imana rero birumvikana ko ibintu ubuzima uko tububayemwo uko tugaragara imbere y'Imana ukutanyugwa ukutanezezwa nuko kuntu Imana yakugize urukoba yaguhaye akarere wavukiyemwo uko wasanze ureha ivyo bintu kutabyakira mu mutima wawe ngo unyugwe nivyo bituma abantu bigenera no kwikorera ibibi ugasanga umuntu nyene arigeneye ibibi hari yindi burya hajya ku isi ijambo ry'Imana ritubwira kino kintu mu bitabo bya Bibiliya igice ca mbere ca Yohana igice ni ca kabiri handitse ku murongo ukurikira igice ca mbere ca Yohana igice ni ca kabiri umurongo wa 15 kuza ku 17 ntimugakunda isi canke ibiri mwisi umuntu ntiyakunda isi gukunda data twese ni kuzoba kuri muri we kuko ikiri mwisi cose ari ivyipfuzo by'umubiri n'ivyipfuzo by'amaso n'ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri data twese ariko byanduruka mwisi kandi isi iri kwirashirana n'ivyipfuzo byayo ariko Imana igomba yamayihe bidashira iki nacyo ni kibazo hano ijambo ry'Imana ritweretse ko isi ibaye nkasumako irakwega iraresharesha kandi bavuze isi bavuze ibintu bitatu n'ubwibone kwipfuza kw'amaso kwipfuza k'umubiri n'ubwibone bushingiye ku by'ubugingo ibyo nibyo byitwa isi bakubwiye ngo hunga isi ntuzuhunge kurima cyangwa uvi wanyu mu gihugu womoke ngo uhunze isi oya ahubwo reba ibyaha byose bica mu maso bo nibambona kuko abantu benshi ubu bagwaye akantu kwitwa ngo bambone ndabemeze ntibancishe mu ijisho ndabahahamure mucamake umuntu arashaka ageze no mu rubanza niyaseruka abantu bace bakanguka bashituke bavuge bati taraje abantu barashaka nkaho umenganiwe urubanza rwari gubakiye kandi ugasangana n'umutumirwa bisanzwe yabaye umutumire bisanzwe uzogenda urebe abantu badafise uburyo bwinshi nibagerageza ugasanga yatiye n'agasakame yatiye n'isaku agatira n'impuzu kugira gusa abantu bahahamure abantu bose abantu bagwaye ijambo gitwa ngo ndabemeza ndabahahamure bambone ntibancishe mu ijisho hari ukuntu babivuga mucamake iyo mibereho izituma umuntu yemera gukora ikintu icyo ari cyo cyose akakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo abantu bashobore kubona ko adasa mucamake ari umuntu adasanzwe iki cyaha rero gishingiye mu bintu by'ubwibone n'iby'ubugingo by'ipfuzo by'amaso ibintu by'ipfuzo by'umubiri ari ukuntu abantu bashaka kubigenda kandi dufise n'abagabo imbara bakehabwenge imbara abagabo nabo se twovuga gute imbara abagabo hari abagabo n'abasore nabo sinzi ukuntu bateye azanye ngo areheje nk'umukobwa usanga ari we yagiye kumuronderera amavuta ari we yagiye ati kuri ntibazo ducishe mu ijisho akaba ari amutera intege uhari igihe uganira n'umuntu w'umudamu ukamubwira ati ibintu uzobihe umugabo wanje yonyica we ngo nibyo ashaka bo nibaza ko abagabo banezezwa nuko abagore babo baba bagize ikintu basiga ku mubiri kinyura abagabo
harimo kutamenya kuko impamvu harimo kutamenya nuko ibi bintu byo kwisiga urukoba ukaruhindura bitangura bisa neza ariko biratinda bikagira ahantu wewe wabikoze bikakubera umutwaro na wa wundi yabigutera mu nyuma bikamubera umutwaro. Mu gihugu cya Cameroon nasanze abantu baho urana hari abantu bihindura bivana n'uburyo hari abantu bihindura ku buryo biba byo kugwego go hejuru nka bimwe vya Michael Jackson ugaca mu mashini ngo bakamenya nk'abagufyatuye gushasha hariho naho usanga bagafata umuntu bakamushiraka imiti urukoba bagashishura bagakora nko kujya bakura hugwimpe rukamyoka bagakura bagashira hajya mu bihugu bya Cameroon rero kubera byo biteye imbere urana nino hari usanga nk'abantu bakoresha utuvuta tumwe dusa abapfasoni b'abakozi b'Imana kubakozi Imana bafisa abapfasoni usanga nabo barabikoze arige naho usanga yarabikoze ugasanga pastori yafise umugore yicara imbere mu ntebe z'imbere ariko namuraba akavuga ku bintu byo kwiyambiza arahera gusenyura ku mugore wiwe rero mu ncamake mu byukuri ni kibazo gikomeye cyane ku buryo iki cyaha kimaze gutera isibe ngo ni cyado ngo kiriko gitemba kigatongora kuko caranasasiwe n'indavu abantu ro mu byukuri tutarinze kuja mu magambo menshi umuntu Imana yamuremye mu ishusho yayo iyo ni A B ibintu byo kutanyugwa kuko mu gitabo cya muri Timoteyo mu cece cya 2 Korandike Timoteyo mu byaha bishika 19 by'iki gihe haranditsemwo iri jambo rivuga ngo muri Timoteyo 2 igice cya 3 haranditse kamere ku murongo wa mbere ariko menye yuko mu misi iherezo hazoba ibihe bigoye ego kuko abantu bazoba bakunda amahera birarira bibona batukana batumvira abavyeyi intashima n'ibindi byaha mu gifaransa yanditse les ingrats une personne errante ni umuntu atanyugwa n'umuntu ari satisfied uko kuntu umeze uko kuntu ivyo ufise uko kuntu usa bitakunyuze udashobora kuba ukakubishimira Imana ubishimira Imana nyumba naho ufise naho ufise nk'ipantaro zitatu umve utekanye ntugende uhahamugwa niza abandi muri make birumvikana ko muri twebwe dufise urukoba rusuku harimwo umugwi w'abantu batabishimira Imana ko yaduhaye urukoba bafise ingratitude muri yaribeshe yarabarenganije iyo natwe tugira kuri kandi nibaza ko nubwo tari mu byo turiko turavuga ko navyo bitera abagore usanga barateye ku mutwe uwundi umushatsi kugira ngo babo babugire muremure bawukuye swati ku bikoko bitanga ubwo bwoya canke iyindi mishatsi nyeka kumbure abandi bantu baba baramoye ivyo mwango kicaha cyo kutanyugwa cyo mu misi hari ibintu hari terambere muri no misi ubona ukabona rimwe ingorane zo kugwego go hejuru ku buryo abantu ubisirikira genda ishaka kuzana ubuhinga ariko bwo kunezereza ibyipfuzo by'amaso kugira ngo ba bantu amaso ivyo abibonye ku bandi nabo babigereko hari abadogiteri n'abahinga bigwa muri za laboratoire biga gusuka umuntu bo mu myora umuntu akazinduka busabaye uko ashaka ibyo kandi birakomeye mu bihugu byinshi niyo mpamvu hano ijambo riravuze ngo abantu bazoba ari intashima mu misi iherezo bizoba biri mu bintu bitumye ngo igihe cyerezo igihe kigoye kinanira abantu kibarusha birumvikana ko kuba ariko baradukurikirana mu mitima yacu ibintu byose dukora bya bindi twigenera bishingiye ku kwifuza k'umubiri ukwifuza kw'amaso hamwe no kwifuza ko mu by'ubugingo cyangwa ubwibone bwo mu by'ubugingo none ko ibintu bimaze kugeriyo abantu bakaba bamaze gutera intambwe nini mu kwiyonona mu kwigirira nabi mbega urumva ko icaha gishingiye mu kutanyugwa umuntu atanyugwa nuko Imana yamugize atanyugwa nuko Imana yamuhaye urukoba atanyugwa nuko urukoba rwiwe rusa hambavu y'ingaruka mbi bigirira abantu hari ico bitwaye uri umuntu w'umukristo usenga ivyo bintu bimeze uko ico mumvirize ndavuga ibintu bibiri bwa mbere ni icaha cyo gukosora Imana gishingiye ariko kimera cameze ku muzi witwa kutanyugwa ariko ikindi ndumva twovuga abakararembye urana muri iri jansi ujanye umuntu muri iri jansi ufise umuntu agwaye cyane nukuvuga ngo usanga
nibyo bari kubakora abadokiteri baza kubihagarika ko umuntu arabizi rero niyo mpamvu ariko harajutirengagije ko hari abantu bagize byabagize ko ingaruka ku buryo batona bihera ku buryo ubwo ruko ibyo wagize utobuta ukibihagarika hari igihe babivuga ko Jesse ntabwo ndi muganga w'urukoba ariko numvise ngo hari urwego ngo bigera ko bikaba ngo ibintu ngo byarengeranye ariko mu by'ukuri abantu bakwiye kumenya ngo ibikigarurwa nimba ari uko bimeze abantu barihe kuko ikintu bitwa icyaha naco bagishaka kikaba kingana gutya kizokora ko nyene cyo ego kuko mu Baroma kanunana hanze ngo ahigwa umuntu ora hatazoharura icyaha ego abantu bumve ko ubwa mbere ni icyaha kubikora kikomeye ariko urugero rwose ubikorako inshuro bikora iminsi ubikora kubikora ni icyaha ni uguhora mu cyaha kandi ni icyaha gishingiye ku kutanyurwa gishingiye jewe numvise mu bundi buryo numvise ko muri wewe n'Imana ntubuyemera ko ishoboye byose kandi ko kwitanga n'ibyiza ko kuba yaraguhaye ugo rukoba ariko yabonye rukubereye ko kuba yaraguhaye ugo rukoba ariko yabonye bwiza kuri wewe ico cyaha abantu nibabimenye kabiri harimwo kwikengera harimwo kwikengera harimwo kwiyaka agaciro Imana yaguhaye harimwo kwiyaka icubahiro Imana yaguhaye kuko umuntu wese ari mu ishusho y'Imana ariko ari personnel ari unique kubera ko mu gitabo hariho amajambo nasomye mu gitabo bita pour un bon équilibre mental et spirituel ni gitabo gifasha abantu mu bijanye no gukura mu bwenge mu byiyumviro gutyo handitsemwo amajambo mu kigo cyacu 12 harimo ingingo ivuga ngo garder notre personnalité propre ku rupapuro rw'ijana na gatandatu handitse ngo le Seigneur nous a donné la faculté de penser et d'agir umuntu wese Imana yamuhaye ubushobozi bwo kubanza kwiyumvira no gukora kuvyubonye ico byumviriye ko nico bikorako hirya haranditse ngo si nous faisons bon usage de cette faculté selon la sagesse d'Aho nous serons capables de porter des fardeaux iryungane rikurikira ryanditse ngo gardez la personnalité que vous avez reçue de Dieu uko Imana yakugize iyo ubwo bumuntu Imana yaguhaye uko kuntu yakuremye buzigame ntugashake kuba nk'ubundi kuko yevanditse ngo ne soyez pas l'ombre de quelqu'un d'autre ntukabe wewe ntugashake kumera nkuko nakubona ameze ntugagombe kwisunga uko naka akozwe ngo nawe ngo mpaka mbaye nkawe ucuja mu ishuri ryo gukosora Imana abantu rero nibumve ko Imana uko yakubatse urukoba yaguhaye irangira ufise birahagije bikwiye kukunyura murakoze ego rero ikiganiro cacu kiriko kiraja mbere dushaka kwerekeza aho tuja gusoreza tumaze kumva ko ubwa mbere kwihindura urukoba canke kwiyambiza ni icyaha kabiri ni kimenyetso ko muri wewe uba ugomba gukosora Imana kandi utanyuzwe none ni kimenyetso c'abacu bicerekana yuko wisuzugura muri wewe wikengera hariho urugero go kutamenya canke go kwikengera rukurimo muca make habari hahantu uba warisuzuguye hanyuma ugashaka ico gukura mu gisuzuguriro none ko ega nyene hariho amajambo abantu bavuga ngo Imana ngo dukure ngo mu gisuzuguriro ngo Imana ngo yaradukuye kwa gasuzuguro ega hari gihe abazungu badusuzuguye ko hari igitabo nasomye cyanditswemwo amajambo ico gitabo kiri mu Congereza cyanditswemwo amajambo avuga ko mu byatumye twebwe abanyabwenge hari ukuntu menga ivyumviro byacu ntivyaguka ngo tumere nka kujya tubona abantu b'abazungu bakora ibintu ngo nukubera ko batumajije igihe kirekire ubwenge bwacu barabushize ahantu babuyobora babutegeka ibyo bukora muri ico gitabo niko nasomye muri bya bindi byitwa colonisation harimo uburyo abazungu bafashe ibyumviro by'abirabure ngo barabicinyiza kandi uwo muntu acanditse n'umuzungu kazi mbega mu buryo bwo kwikura mu gasuzuguro ntiharimo no gushaka kubereka ko natwe dushatse twosa nabo birimo ibintu byinshi ariko uko bisa kose ni ibyaha ni icyaha ibyaha bya Satani byateye abantu bo mu misi iheretse birumvikana ko ako gasuzuguro uvuze ngo ugomba kukikuramwo usanga wakoze icyaha ngo nanje
nanje ngo ngo banyemere. Abariko baratwumviriza bariko baradukurikirana murashobora gutanga commentaire zanyu mukatwandikira uko namwe iciyumviro mukagiterera kuko ntibibujijwe kandi iciyumviro mwagitanze turagisoma tukamenya ko ibyo turiko turavuga harimo abantu biriko birafasha kandi murashobora no kubaza ku biriko birigishwa turi mu cigwa citwa isi igezehe canke aho isi igeze ariko uno munsi ngo turiko turaganira nitubwira ku caha cyo kwihindura urukoba canke caha cyo kwiyambiza mu gitabo rero ca Yeremiya harimo undi murongo dushaka gusoma uwo murongo nawo tugira ico tuvuze ko dusoma n'undi umwe kino kiganiro tukigarukire haranditswe Yeremiya 13:23 handitse ngo mbega umunyetiyopiya yoshobora guhindura urukoba rw'umubiri wiwe canke ingwe yohindura amabara yayo ivyo bishobotse namwe mwoshobora gukora ibyiza mwebwe abamugoreye gukora ibibi ni kibazo Imana yabajije umunyetiyopiya tubanze dubwira abantu ko bavuze umunyetiyopiya muri Bibiliya ijambo Ethiopia bisobanura le peuple afro noir nabisomye kera tukira abanyeshuri hariho icese twahora twiga cumu mwanditse muri Senegal yitwa Léopold Sédar Senghor cocete ya citwa les Éthiopiques yavuze ko hano nariko ndasoma muri ya gitabo basobanura bavuze ko impamvu yavuze yakoresheje ririya jambo ngo ryangloba ryegeraniriza hamwe urukoba rw'abantu rw'abanyafrika rero umuntu asomye muri Bibiliya ngo umunyetiyopiya bavuze ngo mu mvugo ya kino gihe rwacu abazungu bahaye ijambo ubusobanuro ngo gwirabura kuko uko kwirabura bashatse kuvuga jembo natu tutirabura nkuko ikintu bavuga ko cirabura mugabo ni Bibiliya ikoresheje imvugo ngo mbega uwo muntu yohindura irangi ry'urukoba rwiwe ngo bibaye bishoboka ngo ni nkuko umuntu ashobora kwigira mwiza mu ngeso kandi nta muntu yigira mwiza oya nivyo shoboka niyo mpamvu Bibiliya twina ngo ubeze mukuri ijambo ryawe niryo nimba ingeso zacu kugira ngo zikosoka ari Imana zikosora birumvikana ko nibijanye no gukosora urukoba rwacu Imana niyo yobishobora yonyene kandi umuntu naho yo kwiyambiza urasa eje akaba akashaka nk'ikibenyi gikaranze azogaruka hahandi indani n'ubundi mu maserire yawe usanga kwakundi muri kerati usanga umugabo n'umugore baritukuje ko babyara umwana ukaburamwe umwana asa nabo muri melanine yiwe ntabwo biba birimo uzosanga nubundi bizorangira ka kantu ko kwiremamwo urukoba gwiza wari waragize bizorangira no mundu baye mubi hano ro mu musiguzi 12 14 Oyambere ku murongo wa 13 kuza kwa 14 byose byarumvise indunduro yabyo niyi ubaha Imana witondera ibyagezwe nayo kuko ari byo bibereye bose umuntu wese kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza ubona ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari iciza ubaha Imana hano handitse ngo byose byarumviswe bo mbega ibyo byumviswe ni byabwiwe abantu ko bakwiye kutabikora canke ni byabwiwe abantu ko bakwiye gukora ibyo byumviswe nibiki ibintu byose Imana ibuza abantu n'ibyo itegeka abantu byarumviswe rero hano baravuze ngo abantu nububaha Imana cyambere mu Gifaransa handitse bayitinye kabiri bitondera ibyagezwe byayo mwese agenda abazi ibyagezwe n'10 kuko ibyo ari byo bibereye bose umuntu wese ariko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza cyose tubanze twibutsa abantu wa murongo twasoma mu musiguzi 7:9 7:29 ko muri bya bindi twigenera Imana byose izobishira ku munzane witwa urubanza izobinyuza ahantu mwisuzumiro ko birasubira ko bikiza kunyura mu bacamana wa muntu udukurikiranye wa muntu utwumviriza ibyo wakoze wewe wigeneye biri bishingiye mu byifuzo by'umubiri n'amaso n'ubwibone by'ububugingo Imana izobishira mu rubanza hanaze ngo kuko Imana izoshira ikintu cyose mu rubanza abone ikintu cyose gihishije ushaka kubinyegeze ushaka kuvuge ko wabaye nte hari n'abantu babinyegeza ushaka cyari gishingiye ku guhindura urukoba abantu nibumve ko ibintu byose dukora Imana ifise sentare ibinyuzamwo ikakubwira iti hano uratsinzwe hano uratsinze rero mwabantu mwe mudukurikirana ubwa mbere ni mwumve ko ibyo ukora
bishingiye mu byo wagenye niba bidahuye n'amategeko y'Imana n'ibyagezwe Imana yaduhaye niba bidahuye n'ubushake bwayo burimo kuyubaha no kuyitinya uzotsindwa abantu bazotsindwa kabiri niba hari aho wabikoze mu kutamenya garukira Imana kuko mu gitabo c'ibyakozwe no mu gice ca 17 31 handitse ko ibintu abantu twese ibintu byose twakoze mu kutamenya Imana ngo iravyirengagiza ikagira ko abantu bose bihana abantu nibagarukira Imana aho warubiteje mu kwiyambiza aho warubiteje mu kwisiga hagarikiraho abantu nibisiga amavuta asanzwe muri Zaburi haranditse ko Imana ngo yaremye ni n'amavuta yo kuyagaragisha abantu hari ibintu wisiga kandi yego bitonona umubiri vitamine ya meza y'urukuba bitonona umubiri yubaka umubiri ariko bisanzwe ariko gushira ikintu gikosora ariko tugende tugiye abantu tuti bantu muriko muradukurikirana ni mumenye ko nababikoze bakagera ku rugero rwo hejuru bakonoka igugumako abantu rero biyambije nibamenye ko umubiri warageze ahantu kononekara bikaba byarabyaye gufutana mbere ko urukoba kabuziga gusa nabi icambere kubera ko wabikoze mu kutamenya Imana izokubabarira kabiri ingaruka zavyo ku rukoba ntabwo Imana izoshizikuraho ushobora kuzogwara n'urukoba rukagwara ingwara runaka canke kagira ibindi bibazo kubera ayo mavuta canke uko kuntu wagiye wisiga ibintu byonona urukoba rwawe mugabo ubihagaritse ukaturira Imana ko wakoze icyaha cy'ubutamenya ko wigeneye urahindura Imana izokubabarira mugabo kubabarirwa n'Imana ntibikura izo ngaruka yego hari umuntu hano kuri Facebook abantu barabakomanse beshi bajone Burundi n'abandi ariko ari wabajije ikibazo yitwa niyo gusenga Josephat ati none ni byiza ko umuntu adandaza amavuta yo kwiyambiza kandi ari umukristo ntiyemerewe kudandaza ikintu aziko nawe atokoresha ntiyemerewe kudandaza ikintu aziko kizoba intandaro y'igicumuro kuri bagenzi we kuko kucuruza biba bishingiye mu gushaka inyungu ariko inyungu iciye mu kuzokwegera abantu gutsindwa n'urubanza rw'Imana nawe ntuwo busigaye rega none uburozi ubudandaje si inyungu ntiworonka amafaranga kubashaka kubafise inzigo yo kurogana none ubudandaje abantu bakaba baza kubugura iwawe abantu bagapfa bagaza gutanga uburozi bakabaha abagenzi babo bagapfa abo bantu bishe abandi bakuye uburozi wabo ni vy'Imana izobahana mbega wewe gusigaza wowe bucuruza ego muncamake ku muntu w'umukristo abantu b'abakristo basenga Imana bakorana na mwe muyera kuya mwe mu bagenda zabongorera akaza babwira ibi byo gukora n'ibitari byo gukora muncamake ndumva ikiganiro ko kigabwiza ego murakoze tunabwira badukurikiranye aho bahabayemwo tugorane twa technique baratwihanganira kuko ivyuma hari gihe bidasezerana andura ibitsina ugasanga umuntu yagize igitsina kinyuranye n'Imana yamuhaye tuzosanga no mu minsi no mu bantu byateye nkuko tubibona hirya no hino mwisi reka rero dusaba Imana ifashe abavyeyi bacu bashiki bacu n'abandi gusaba Imana ngo ibahe gutsinda uko kutanyugwa babone kunyugwa hanyuma urukoba rwabo Imana yabahaye rurakwije agaciro imbere yayo abera nabo baguma n'ubwiwabo Imana yabahaye kandi abera nyakabatiyambiza kuyambiza se baba birabura rega nta mavuta yo guhinduka umwirabura ntumva ko twebwe duvize ico bo batoronka ariko twebwe ico bafise umenga abantu bociya kandi bidanashoboka rero Imana idufashe ifashe twebwe cyane dufise urukoba rwiza gwiswe ugwirabure idufashe kugwakira kandi rutunyure tureke gukora icyaha tuzi ko kivize n'ingaruka ku mubiri wacu maze abantu babikoze bagende mu gwiherero babwira Imana bati twakoreye mu kutamenya tubabarire kandi ingaruka zishobora kubashikira Imana ibaho umutima wo kuzihanganira kuzakira twese tubeho dufise ibyizigiro by'uko Yesu naza tuzohibunurwa tukababasha Imana rero idufashe twese mwega badukurikiranye mwakoze dushimiye abantu bagize amakomantere abitwa ba John Burundi abitwa ba Josephat abitwa ba Manase abitwa hari abantu bari ku murongo bariko baradukurikirana kandi batanze amakomantere mwese turabashimiye Imana ibandanye kubafasha
no kubaha ibyiza byotuma mururanirwa muri buno buzima mu izina rya Yesu.